uragomba amahirwe, uragomba gutegura akazoza kawe keza. Kurikirana ikiganiro Tegura Ejo. Ikiganiro Tegura Ejo mugitegurirwa na radio Ubutumwa bw'Amahoro isamiranira i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze mu kiganiro Tegura Ejo. Ndakuramutse ndagoye n'ikaze mukunzi w'ikiganiro Tegura Ejo. Umwana abuza akanya ahabwa n'umuvyeyi biramugira ko ingaruka mbi mu misi yiwe yo kubaho, bigatuma adashobora gutegura neza ejo hiwe. Twaravuganye ko ari ngombwa ko umuvyeyi aha umwana wiwe ko kuyaga n'umwana ari ntasubirizwa mu muryango, ko ari nkenegwa kugira ngo umwana abeho neza. Kudaha umwanya w'ikiyaga umwana hari ico bimugira ko nk'ingaruka mbi mu misi yiwe yo kubaho okwiwe. Nibyo naguteguriye mu kiganiro Tegura Ejo cuno munsi, nkizera ko muvyeyi uri kurakurikirana kino kiganiro eka nawe umusore mwigeme bigufasha neza kugira ngo uruhare ufise mu gutegura kazoza kugwaruka ushishikare kurushitsa neza. Nibiki nizihe ngorane zikunda kugaragara ku mwana yaburiwe umwanya n'umuvyeyi wiwe? Nibyo tugaruka ko mu kanya gato cane inyuma ya runo ruririmbo. Kudaha umwana birazana ingaruka mbi nyinshi mu buzima bw'umwana, eka mbere bigaca bifatira no kuri kazoza kiwe ejo ntikabe keza. Ica mbere usanga umwana abayeho umenga ni ntabwa, wenyene akiyumva ko atacepfo ca ruguru, ko atakirenguka, ko atamukunzi afise, ko atancuta afise iri hafi, ko atawo mushira ku mutima, akica ku murongo yuko nahabayeho umenga ntacabereyeho, yuko umenga gupfa byari gupfa bimubera byiza kuruta kubaho, kwera abaye mu isi yuzuye abantu ariko akarondera umuntu akamubura. Kudaha umwana ikiyago uburiko uramutuma ejo akura yiyumva yuko umengo ni ntabwa, ugaca wibaza uti uyu mwana akuze yiyumva ko ari ntabwa, ejo we niyagira mu bigero mbega zereka urukundo abana nawe ataruronse? Mbega ejo niyagera mu bigero aziyumvira ko hari iciza acova ku muntu, kandi yakuzaho n'umenga umukunzi we wa hafi niwe yamuzinutswe, niwe yamuhari ivomo. Mukunzi w'ikiganiro Tegura Ejo, muvyeyi urakeneye guha umwana wawe kugira ngo ntakure yiyumva ko ari ntabwa kandi afise umuvyeyi, ntakure yiyumva ko ari ntabwa
afise umuryango arerewemwo, ntakure yiyumva ko ari ntabwa, afise n'ishure rimwigisha, ntakure yiyumva ko ari ntabwa, afise ishirahamwe ahurikiyemwo canke abavyeyi biwe bahurikiyemwo canke ishengero ahurikiyemwo. Fatira akanya umwana wawe kugira ngo yiyumve nawe ko ari mu muryango, yiyumve ko afise abamukikije kandi bamushira ku mutima. Tumira amate tubandanye n'ikigira kabiri gishobora gushikira umwana nk'ingaruka mbi igihe umuvyeyi amwimye umwanya w'ikiganiro. Umwana iyo abuze akanya ko kuyaga n'umuvyeyi, kubera umuvyeyi yabifashe ibisanzwe, biratuma wa mwana abaho yiyagiriza ko ari umuntu w'amafuti, ko ari umuntu w'ikigaba, ko ari umuntu w'ikigoryi, ko ari umuntu adashoboka, ko ari umuntu atacamaze. Reka kuba atacamaze nza kubigaruka ko hanyuma, ariko mvuge kuri iki cyo kubaho uwumva umenga uri umunyamafuti, uri umunyamakosa, wenyene akiyagiriza, wenyene naho bavuga bati abizigirwa nimuhaguruke, akumva tohaguruka muri bo, akumva yuko ataciza yoronka kivuye ku muvyeyi, naho byo bishitse umuvyeyi akaba yahindutse, akaza azanye utuganuke bimwe bita amakado, umwana ntashuhe kwera avuga ati nibiki binyemeza ko ari ivy'iwanje, mbeje hari gitenge noronka kivuye kuri mama, jewe hari ishati no kwambara ivuye kwa papa, yemwe barambara abandi jewe ntibambarire, iciza noronka kivuye ku muvyeyi ni giki, jewe umenga sinawe yamvyaye. Uwo ni umwana aba yariciye ku murongo, kuko umuvyeyi atamuhaye akanya ngo bayage. Kudaha umwanya umwana ngo muyage muvyeyi birashobora gutuma akura yiyumva ko ari umunyamakosa, ko ari ikigaba, ko ari umunyamafuti, ko ataciza co mutumbera. Mbega ntibizorushiza konona ejo hiwe, ko akuze yiyizi ko ataciza yovamwo. Eregejo naho azomara amashuri azohabarika kuja gusaba akazi, kubera avuga ati naho nogasaba ntibokama kuko ndi umunyamafuti. Gerageza ufata akanya uyage n'umwana wawe, biramufasha mu kubaka ejo ohiwe. Tumira amate turashishikara n'ikiganiro Tegura Ejo. Umwana arakeneye ikiyago kivuye ku muvyeyi, kutakironka birafise ingaruka mbi mu buzima bw'ejo hiwe. Agira ni nama, ibiba
umubyeyi iyo adaha akanya umwana ngo baganire biratuma kandi umwana abaho umenga ni nta kimazi, umenga ntarabitse, umengo ntacamaze mu muryango. Twabonye ko abaho umengo ni ntabwa, akabaho yiyagiriza ko ari umunyamafuti, hakagera n'igihe yiyagiriza ko atacamaze, ataco yofasha umuryango. Niyo bavuze batejo rero hariho ibikorwa abana mwese muzotonde, agaca avuga ati nihagende banaka bama bayagana mama na papa, bobo ngira bogira ico baterereye, nayo jeho nta jambo mfise. Niyo hageze kwiga imigambi y'iterambere yoteza imbere urugo, wa mwana naho afise iciyumviro arumva ko naho yogitanga ataho coshika ataco comara, kuko avuga ati iyi myaka 15 maze papa tanganiriza, ubwo iciyumviro notanga co mufasha kubaka ejo h'umuryango. Reka nihorere, nta jambo mfise, nigi wanje ntawe ryokuza, nigi wanje ntawe ryotabara, kuko yakuze abona batamugisha inama, yakuze abona batamushira ku mutima, agaca avuga ati jewe naho mbayo mu muryango ndarutwa n'ujya mu kubuzo ukubura, jewe naho mbayeho mu muryango ndarutwa n'ijyambwa kuko yogira ararira igakuga mu ijoro, data akavyuka kandi akayibaza wantozowe nibiki. Ariko jewe naho ndira ntaza no kuraba ico mbaye. Ijya nka ya papa iranduta, kuko buri gihe atashe ashikira hariya ku ruhongore kuraba ko imeze neza. Aka kayabo mama tunze je ndabona kandusha amanota hano mu muryango, jewe ntaco maze, kuko niyo atashe hakutubaza ko twiriwe neza, atubaza kakayabo karakomeye, yambwa yanje irihe, yandura irakomeye, yariye, yafunguye. Ibyo binyereka ko jewe ataco maze mu muryango. Uwo ni wa mwana akura abona umuvyeyi atamufatira akanya ngo baganire, acamara kwishamwe mu mutwe ati jewe ntaco maze. Kandi kwishamo ngo ntaco maze ni hamwe n'ejo botuma kabaja gukora ikibazo ngo bakora akazi, akavuga ati ntabyo nzoshobora jewe, erega ntaco maze, jewe ndutwa n'inkono, ndutwa n'urujo, kuko urujogo rurareka amazi, jewe ndutwa na ya modoka ya papa, kuko yatashe atubaza ko twayogeje gusa, hakuna tubaza ko dukomeye. Mukunzi w'ikiganiro Tegura Ejo, cane cane muvyeyi, fata akanya ko kuyaga n'umwana wawe kugira ngo ntiyakure yiyumva yuko umenga ni nta kimazi, nta kure yumva umenga ntacamaze mu rugo, gutyo bikazohava vyonona ejo hiwe, aho usanga yanatinye no kuja kubaka urugo, naho no kubaka urugo uwo nozoja kuresha ntiyozonyemera kuko ntaco maze. Yemwe n'uzombaza ngo tubane azoba agowe, azoba aguye mu rudubi, erega ntaco maze. Ibyo nibiba vyarakuze mu mwana, yakuze ataganira n'umuvyeyi wiwe, agaca abaho umenga ni ikintu mu rugo ataco kimaze, ariko ubundi yari uw'ikimazi. Kandi kuyaga nawe ukamushira ku mutima, ukamwereka ko ari itunga ridasanzwe, vyotumye nawe yumva ko ari uw'ikimazi, kandi adashobora kuvamo ikintu, agategura neza ejo hiwe. Muvyeyi, fata akanya uyage n'umwana wawe kugira ngo nta kure yarizinutswe ko atakwamaze, ko atacamaze. Aho amajambere aziye, hari umuvyeyi usanga akunze televiziyo cane kuruta uruvyaro afise. Atashe nta handi ashikira ni kuri dekodere, ahita yatsa, ashiramo amasheni agasubira. Uwo n'umuvyeyi hagushika abaza mbe Maritino wiriwe gute, Dansira wiriwe gute, maya telekomande,
mama gute no mpa telekomande yanje kagenda kuri televiziyo shiramwe amashene gusa umwana agakura avuga ati yo erega televiziyo ya papa iranduta televiziyo ya mama iranduta ntaco maze mu muryango jewe eka ubundi yari yiteze ko mama azana igishika ko papa atahana igishika amubaza vyagenze gute kw'ishure nta vyakugoye nta vyakuruhije umugu umutwaro nyina afise umutwaro papa afise ni telekomande nivyo muvyeyi urashobora gutaha ufise amakuru yihuta ugomba kuraba ariko niwibuke ko ufise itunga ridasanzwe ryitwa umwana Imana yaguhezagije umuha kanya kugira ngo ntakure yarizinutswe abona yuko umenga ibintu mutunze nibyo bimurusha agaciro kubera arivyo shize ku mutima cane akageraho yikengera akishira inyuma y'ibintu ngo intebe ya papa yavunitse no musi aranyica iyi kusi y'abandi naturiye mwaranyica kikirahuri kimenetse aranyica kuko ashitse abanza guharura ibirahuri 1 2 3 4 5 6 ikindwi kiri hehe Donavina Jane Dieu ikirahure canje kiri hehe abana bagashwa baduka bava mu cumba bagomba kumugwa ko ngo bamuramutse nawo umutwaro wa mbere afise no ya makupe yiwe muvyeyi fata kanyu yage n'umwana wawe kugira ngo yiyumve ko ari mu muryango yiyumve ko ari w'igiciro ntabeho yiyumva ko ari umwana w'intabwa ntabeho yiyagiriza amakosa adafise ntabeho kandi yiyita ko atakimazi afise mu muryango arutwa n'ibintu canke n'ibindi bitungano utunze reka tumira amategato ikiganiro nitegurejo Igihe rero umwana yabuze ikiyago ca papa canke ca mama wiwe canke c'umutunze c'umurezi wiwe iyico kiyago yakibuze aca yerekana kenshi ingeso atahorana hari nk'umwana usanga ahambara cane je bita aggressivité mu rurimi rw'igishitsi ngo umwana wa nakarakara ntuze umwana wa nakarahambara cane birashobora ko ahambara kuko amaranye iminsi bikomere hariya mu bwonko hariya mu vyimviro yabuze uwo muvura kuko mama yari kumuba hafi nta gishika yamweretse
na papa yari kumuba hafi nta gishika yamweretse, mbere ashitse amutera nk'uko atera akabumbu. Ico gihe umwana nawe acakura na wa mutima w'ubukoko, ubona ku bintu byose ashobora kumenagura, ashobora gusanzaza, kuko ntabona agaciro ka kiremwa muntu. Muvyeyi ushobora kuba ufise umwana ahambara cane, simvuze ko arico vyavuye ko, mugura suzuma mbega doze y'ingene ubana nawe imeze gute. Uramuba hafi kenshi, ashobora kuba yatoranye iby'abandi kubera yabuze akanovera k'indero y'abavyeyi, kubera yabuze rwa rukundo ca gishika ca kiyago cawe. Ikindi gikunda kugaragara kuri uwo mwana, yabuze ikiganiro ca papa ca mama c'umurezi wiwe. Ngo hari gusanga ari umwana akunda gukurikira cane. Mama arashitse yibutse kuja kuraba umuntu ku bitaro, umwana ngoma agaca mugumya, guma hantuze ngiye ku bitaro ndagaruka. Umwana nande turajana sindakurekura. None ko yari umwana akuze yiga mu wa 4 mu wa 5, kubera iki akumaseko? Aragukumbuye, umaze imisi atamwanya umuha. Muha kanya muganire, ntazosubira kukumatako nk'ikimata. Oya, azomenya ko bisi ibikorwa by'iwawe nawe afise ibyiwe, kandi mufise aho muhurira mukaganira. Ikindi gikunda kugaragara kuri uwo mwana yabuze ikiyago c'umurezi wiwe, ngo usanga ari umwana akunda gutanga amategeko. Kugira noge ubanza kungurira keke, kugira nje kwishure unyemera ko tuzonjana kuri balansoire, kugira ngo nje kwa muganga ubanza kunyemerera yuko ninagaruka uzongurira shokora 2, kugira noge, kugira nge ubanza kugira iki, banza ugira iki, banza ugira iki, banza ugira iki, genda uryame, kugira njyame nyemera kuza kungurira umukate, gira ibi. Ugasanga wa mwana afise amategeko gusa, il est exigeant mu rurimi rw'igishitsi, arafise ibintu ategeka byinshi kugira ngo ubuzima bwiwe nawe we bukunde. None kubera iki ategeka? Ategeka kubera hari ikintu yakenye, hari ikintu yabuze, yarakeneye yuko umuba hafi, kandi iyo wagira umuba hafi ayo mategeko afise ntayaba afise. Uno munsi ategeka kubera hari ibintu yabuze. Hari n'igihe kandi ategeka kubera yabonye ko nawe nk'umuvyeyi wiwe ukoresha itegeko gusa. Gira uko, genda uko, canga, ingo, sohoka, ryama, byuka, oga, jya. Ati kumbe ubuzima bugizwe n'amategeko gusa. Mukunzi w'ikiganiro Tegura Ejo, umenye ko umwana arakurabira ko cane, arakwigana cane, kandi arakumviriza gose. Ukuri kuramutegura niko azobejo. Eregeje uzosanga nawe ari umusore ategeka yuzuye itegeko gusa. Uzosanga ari umwigeme yuzuye itegeko gusa. Meni yabo umwigeme yuzuye itegeko gusa, azoreshwa nande? Ko azohava atangwa gutegeka bakiri muri fiançailles. Hanyuma umusore ati nanje kutangwe kuntegeka kare, ntiwonkora mu jisho nakubonye ndaguhebye. Ugasanga yarabenzwe n'umwe, n'ugira kabiri, n'ugira gatatu, bati umukobwa wa naka arishima n'amategeko gusa. None byavuye he? Ko ari uno munsi hiwe akaba yateguye ejo hahise, byavuye laba kuno munsi uri kuraha ikiganiro umwana wawe, kugira ngo ibi bintu bimugaragara ko bihinduke, ejo utegure kazoza akiwe neza. Umuvyeyi rero abonye ivyo bimenyetso ku mwana wiwe, ntiwaca afata ko ari nk'umwana ari karashina, ngo n'amakaprice y'umwana, ngo nyine ngo n'ubugoryi bw'umwana, ngo n'amakaprice y'umwana ngo mureke, n'ubube gito bw'umwana. Eka n'ubube gito bwiwe, kandi ari bimenyetso by'uko hari ikintu yabuze muri wewe. Mube hafi ahubwo ka kanya yabura ukamuhe, uzosanga ibyo bintu wari wese amakaprice, ubube gito bwiwe byahindutse, umutegurire ejo hiwe neza. Aba yifuza ko umuvyeyi amushira ku mutima, aba yifuza ko umwana amuba hafi, arakeneye presence yawe mama,
arakeneye presence yawe papa, arakeneye ukuhaba kwawe koko mu rugo, kuko urashobora kuhaba atari huri, ukaba ufitiye umwanya munini televiziyo, ukaba ufitiye umwanya munini ibikorwa byawe, wama mu mpapuro gusa, wama mu bitabo, wamusoma gusa. Mugabo arakeneye ko nabo muyaga, ukabaraba mu maso, ukabategera ugutwi, ukabumviriza. Ibyo bizotuma bategura ejo hiwabo neza. Mukunzi uri gukurikirana ikiganiro Tegura Ejo, tuzoshishikara tuyaga, tubona ingene y'imigenderanire yamaze kononekara hagati y'umuvyeyi n'umwana yosubira akayinagura canke akayikomeza. Nasemera kwibirenge cyabo biteguza ije warinda niburikira nisinzira sinzatinya 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 ndikumye nawe Twabonye yuko kudaha umwana ikiyago bituma bahumengana intabwa, bigatuma abaho yiyagiriza ko ari umuntu w'amafuti, bigatuma abaho yiyagiriza ko atakimaza afise, mbere akanerekana n'ingeso yiza abavyeyi bashobora gusha bafatira ko bakamana ikibando mu ntoke bahondagura umwana ngo bariko baramukosora nabo batigeze bikosora. Ehe, umwe wese yikebuke ku ruhara afise wo gutegura ejo h'umwana, kugira ngo ejo turonke ugwaruka rwatunganije neza kazoza akago. Insamirizi n'ubutumwa bw'amahoro, ibiganiro birashishikara. Cayi iganiro cawe Tegura Ejo, udasibanira ubusana guteguriye, nkaba ndagushimiye naho uhejeje gukurikirana ikiganiro Tegura Ejo. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe.